Abadamu bose ngeneye ko dukomera amashi umudamu wacu yitwa Higuette. Mama-Higuette. Amashi. Kiki. Aba DJ barabari haca. Kiki. Jesi shobora gukorera ahantu hasa gutya. Murashobora gukorera mu ibintu by'abahungu gamana. Inzi y'abahungu gusa nu. Mika, nzanira nakijya gitenge nzanira. Zana. Ibintu nibiki. Mu maramaze bibaze ngo nta muntu w'umudame ngo ari ngaha. Urakoze mwana. Umuvyeyi ma Bikira Maria mama. Umuvyeyi ma Bikira Maria shi. Emika. Reka ndaka gutevya abashitsi n'umugongo ntunkundiye. Bandanye ukubura. Kubura. Bana bubu. Twara ndiki gitenge. Bonsoir. Allo. Aba mama muri he? Akaruru kenshi hari umudamu afite mikro. Umviriza. Oya ibi bintu by'abastar nanje ndabigira. Ngomba mvuge olo muhereze la. Oro. Ndegyohewe cyane no kuba muri iki gig sama comedy. Ça fait une année ntanguye gukina comedy abantu bavuze uri umusadina. Ngo bige bintu bigiriye. Ndavuga nsaze bikanyinjiriza hamwe n'amaki. Ubu turi mu vyunguka. Kera twirirwa turatera inkuru kwa bule. N'abantu bakagenda ducisha mu ijisho ujya muntu ntahora. Ubu tuvugira imbere y'abantu. Umva, jewe maze umwaka wose ngira comedy. Kwera nasenze comedy goye. On blague pas avec des blagues. C'est très sérieux. Naciye ngira makuru ndiga muri Congo. Ça fait une année mpejeje, udafite diplôme. Je suis humoriste international, gradué, satisfaction, mais ça va. En fait, genja muri Congo gutora diplôme, nagiye nyene muri mode superstar. Dashika kuri po, umuti parambaza, madame, tu peux me donner ton passeport? Je lui donne mon passeport. Il me regarde. Madame, qu'est-ce que tu viens faire ici à Goma? Je dis, je viens participer pour un festival, Goma Rire Festival. Je suis humoriste. Ah, mais madame, tu es burundaise? Je dis oui, je suis burundaise. Tu es sûre, tu es burundaise? Je dis oui, monsieur est 100% burundaise. Mais d'habitude, les burundaises sont jolies. Je dis, monsieur, et moi donc? Non, toi, tu es passable, passé. Arrivé à l'IF, il y a l'officier qui m'a dit, Mama-Higuette de Kinshasa. Je dis, monsieur, calme-toi. Moi, quinoise, est-ce que tu m'as regardé, moi, congolaise? Tu crois que si j'étais congolaise, si j'étais quinoise, j'aurais resté noire comme ça? Non, mais je te demande, mais c'est qui c'est burundaise avec la taille présidentielle de la RDC? Avec la bourgeoisie, je dis, moi, je suis une ancienne Miss. Je suis une ancienne Miss. Yeah, j'ai dit Miss Tagata.
semaje mimi je ndatagase ninda tazi ko abagore bavyibobeza abagore bavyibushe ni beza abagore babivyushe babita kiremesha umuryango kikemeza ko ibintu biriho ubipinga nabaza kigingi abagore bavyibushe turatagase umugabo arakubona akavuga ati ndasuma twebwe tugiye mu modoka nawe usavye lift bagushira imbere twebwe ugiye mu rubanza ubona madam akiri udutebe tubiri no turabamera bose baratwemera abatayeri ntibageza kutwibatisi bayikureye niba vyohanga ariko rero sasa iyo hageze ifoto my dear turamirinda watumumira imvubu franchement uramirinda dufite amaposteri abiri urifotoza gutya hari n'indi tugira gutya sasa ntiyabura amaparti nyene ajana opposition ugasanga nk'ubu wamitse cane potine yaduze ukamugumuturiye cyangwa ugasanga wafashe concentration ngaha akaboco katorotse cyangwa ugasanga ibisone pajante umugongo vyatsinze ibisusu mugaje niko mavodo franchement abagore bavyibushe bararyoshe nta mugore ngaho ibujumbura numwe usanga nyene utabona ko harimo akantu katagasa uheruka kuvyara kugira ega usa n'umuvyeyi ariko wonze mwana wishwa n'urugutiro hewe mabukwe wawe gute uri kumara amatanyo ko bukwe en plus just mandaba mugabo abagore ngaha BJ vraiment twese wana wiyumvise ko ubusirimu bwagufashe nta mugore n'umwe ataragerageza ibintu vya alimentation saine bintu vya alimentation saine murabizi bijya vraiment bifata bose umuntu atabigira ni nk'umukatolika atigera yumviriza akanguka franchement mugabo bajya ba coach barabiza quand même barabiza yuko umuntu yabemeye yego ni mukore nukuri kweza mvuga ngo heba mayonnaise my dear mayonnaise igugwa 25,000 francs bu jewe ndayironse muhira fisa abana babiri umwana wa mbere ndamuha iya 5 wa kabiri iya 5 papa w'abana iya 5 jewe ya 2500 nkaca nugara kobeka nije ndayijera hanyuma kiye ahantu bakayinza imana ngo bla 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 coach yambwiye ngo kirazira mayonnaise wowe muri crise paranganisi mwe murazi uraja ahantu ugasanga batetse 3 sortes de viande ama ngo nguri kumwe na coach geza ndambwira sheri urabukora akazi kawe wowe urabe ivyo ukora kugira ivyo nashizemwo bivemo muga ntujerere my dear ndafite ibintu njera ibitoro isukari ibikida sishe ko nivyo allo akati kantu kanyubahuka n'akana kanje gakuru uzubona kandavye mama kibunene mama puchu ma fille kenda kunwa mata oh non moi je ne veux pas être kibunene comme toi havuga sa kuva jyana umwana yifatira mama wiwe gutyo sasa uzumva ko kumakavuga mama c'est une blague je suis une blaguette comme toi havuga ma fille abandi bana baheva kuba ba docteur ugomba kuba mu blagueuse Jesus en plus kakunda kunchokoza kwera utuzina twitana papa wiwe je papa wenda mwita Bebe ndatarimwita utarimwita nutamufise uwo mufise nawe nuwo mu mpisho babandi mugo mufise mwarasinye ni Bebe j'adore kumwita Bebe ndege guye ndamuhamagaye Bebe surtout mama wiwe ari hari parce que venu dans ma tête je dis mamie pardon papa mai
Muga dans ma tête, maintenant c'est mon bébé à moi. Encore plus, umuga wanje n'umukosto grave agereza hariya. Imana ndagihamagara bebe, nariza mvango sa. Mugabo ndafise ikibazo. No muskonse micro, ndafise ikibazo. Kweri kabagabo mukunda ko tubita bebe. Muga mukanka ko tubasurveya nk'aba bebe. Hey, aratashe mwijoro inere beshung yanyoe aragushikiriye bébé. Un bisou pour la nuit. Un bisou pour la nuit. Je t'ai appelé kangahe wanga kunyitaba. Uburaje ngaha ngo bisou pour la nuit. Kenda bari abantu bari kumwe bayiguha. Ngo ya shushu ngo ni kiki kigushavuje vraiment. Non. Hamare misi yose bamafite ama question nyene umva ko ari aba bebe. Ngo aho chérie. Ngo nene nkumbe ngo abana bari he. Ça 1h du matin. Ukuramaza abana bari he bari kurima ya matongo yiwanyu. Boya chérie, ne t'énerve pas. Mais urabizi yuko uri mwiza uri énervé. Bon, umugore wamubwiye ko ari mwiza. Umuntu afite amadoute encore plus. Avuga ndi mwiza gashushu uri énervé encore plus. Donc gashushu je vraiment franchement birambabaza. Tinda gutelefona ndakwibutsa uzurapfanga n'amazi ibyo biyoga n'ibikugatura. Ngo tinda gukunda. Mugabo umenga ni wikunda wewe. Shushu none ushaka iki? She uragenda kunezerwa uwansize. Kubera none ushaka iki? She je nshaka bassin riche. Nuwe nagumye ndaba kuri statue ya Fatu yazanye ama grand bubu bassin riche. Jewe nsinyira sheke basi nzoyigure ejo je bica bihera. Ivyo rindire ejo mu gatondo. Mviriza redamu. Mumvise inyishu ziko ziragera ngaho kirazira kubiraza. Chérie kangara kuzara sheke. Ouya tout de suite pour la bisou. Avuga okay. Noni yo bassin yigugonga. Kiraka 1M. Kiraka 1 million ngaho. Chérie, comment tu goûtes? Chouchou, baïta, mon mari est capable. Basé riche, mon mari est capable. Boss de boss, ouais, signa un gars en Mbere. On va avoir moi de chihindukir. Ngada mes, chouchou ndagutambire. Jemi so c'est un massage, na gutamba. Hasiya ngamutambire. Aringa, ndayivuge andiri. Ndayivuge. Ega shushu bampemvye ndashaka kuze ishavu ryahetse. Aranyicaye ibintu byose yavuze. Yambwiye ibintu bivuge bya bisou pour la nuit. Jaho ugomba kunyerekana yuko kuri umutaunere. Ayahaza bataunere. Urumva? Samuga. Veha sinambe kubera umushushu wanje atashe. Veha sinambe kubera umushushu wanje atashe. Mbega n'umubosi de bosi. Ni patron de patron n'umwami wanje ni manageri. Yeah! Chassinya, merci, c'est tout pour moi.